Ndagwa amaguru no munsi twagira tuganire kuri sije yo guharika. Ibaze ko harika abagabo? Ya umugore araharikwa. Umugore araharikwa. Baramuharika. Mu Kirundi ciza bisobanura yuko umugabo murenza kundi mugore. Ko jewe ndabivuga uko ndabibona kuko twabanye n'ingo nyinshi byashitse nkuko tubana ababanyi amafamiye yacu twabona bibaye ko je papa ntiyaharitse mama nanje sindubaka ngo bamparike mugabo ndiko ndaraba painful nk'abana b'abagenzi byashikiye mu miryango yabo stress baba barimwo bataryohewe ati buriya papa yataza kugira bino bintu mu mutwe wiwe abari akandi gatroma kagiyemwo ubwo ntamuharika gusa aramuharika anigira murenza ko n'inkoni yavuga ati twabuze abagabo benshi baja hanze ushima yatangiye kujana bimba yahora kera sigora kupatia makea nini byazimbye kumbe byazimbiye harandi wamubwiye ati none gusigaye uzana yahora atana kilo cy'umuceri sigatana irobo mu bana batanu cyane bangana bipitse ubuzima ariko reka ubona ni hatari kumba uyo onye hariho Big Mama yari yasohokanye kugira ngo bagire live rero urumva birateye agahinda Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Tukumwe n'umuririmvyikazi Esther Nish. Takura mukije. Sawa ni sawa. Meze neza. Ngushani bon. Turakomeye cyane. Sinzi naho. Je ndakomeye cyane meze neza. Icatumye ndagwa amaguru no munsi twagira tuganire kuri sije yo guharika. Ibaze ko harika abagabo? Ya umugore araharikwa. Umugore araharikwa. Baramuharika. Mu Kirundi ciza bisobanura yuko umugabo murenza kundi mugore. Cyangwa umugore murenza ku umugabo murenza ku nyatari. Ari abantu babukanye umugabo n'umugore ugasanga yaragiye kuzana uwundi mugore ku ruhande cyangwa uwundi muhabara ku ruhande. Niki vyica mu kibano mu muryango no kubana bo wararize n'ujya muntu mwasinye amasezerano muri leta no kumana nanza ko gihari kinini cyane kandi kirafecta surtout mu bwonko bw'umwana kiri muto cyane niko navuga ko ukuze we aratahura yine situation par exemple umwana afite nka 3 ans I think ko jewe ndabivuga uko ndabibona kuko twabanye n'ingo nyinshi byashitse nkuko tubana ababanyi amafamiye yacu twabona bibaye ko je papa ntiyaharitse mama nanje sindubaka ngo bamparike mugabo ndiko ndaraba painful nk'abana b'abagenzi byashikiye mu miryango yabo stress baba barimwo bataryohewe ati buriya papa yataza kugira bino bintu ugasanga nk'akarorero hari umwana atavutse donc atakuze muri mind yiwe azobikirara canke ndaza abo mujomanfu mu buzima ariko karaba ati n'ubundi no bamwiza noreka c'est la même chose parce que mu mutwe wiwe abari akandi gatroma kagiyemwo ubwo ntamuharika gusa aramuharika anigira murenza ko n'inkoni yavuga ati twabuze abagabo benshi baja hanze ushima yatangiye kujana bimba yahora kera sigora kupatia makea nini makea asuma kanyama agacabona hari imike irenzi mwari hanze agaca vyimura hariya urumva nyene bibabaje sana urumugore aho uratekanye ukazibona nyene rwa rukundo ruko ruraza rupunguka nawe ntuzi igituma ntuzi ico byavuyeko kakubwira ko ibintu byazimvye kumbe byazimbiye harandi wamubwiye ati none gusigaye uzana yahora atana kilo cy'umuceri sigatana irobo mu bana batanu cyane bangana bipitse ubuzima ariko reka ubona ni hatari kumba uyo onye hariho Big Mama yari yasohokanye kugira ngo bagire live rero urumva birateye agahinda kuko ibyo byose umwana arakura akabiraba surtout bikorera amaso y'umwana kuko hari abana umengo n'umwana mutonya nje ndafise umwana wa 6 umwana wanje wa mbere ndashaka gukora nk'ikintu kimubabaza genre ko nta muntu adakosha kandi umwana kimugumamo en fait nkaca mvuga ngo par exemple ugasanga nk'ubunye nk'umwana wanje she don't like kumbona mfise inzoga ntabikunda
mugabo we everyday iyo nk'ubu mvuze ati ndaguza akavinyo kandi agatahane muhira hama nakanywa neza akanshika nkati ntangura kuja muri mood she's so serious ari serious biteye ubwoba ashatangura kunda ati reka araba desi anime cyane mama umva ari sawa none urameze neza umva umwana ngo urameze neza je nabikoze muga ati andi imbere yakana kasiza reka mbe ndi enjoying gashumva inama ati why none ukora ibyo onye genre nshobora kunywa fanta cyangwa indi kintu gituma utagumu uvuga cyane uko bindi donc yabivuze deux fois naciye magarika ndavuga ati umwana mbamura umengo aracyari muto mugabo akanu kose nkoze gakurikirana urumva umwanya kuwa wundi rero gacu usanga ari nk'ubwo je akona karona ndaguhaye umwana afite 6 ans acabona se waratashe mama yavuga ati deja wenyine batashe nubwo bugwanira mu cyumba kabona se imisosa ashitse direct ingo tuvugane kandi zo abagabo bafite amanyama araza yakavuga ati mada mu cyumba ndiko yabanze hagarike ngo hano tusikayigenda ko yadetse ntafungurwa ntaki wasizirasiyo yangahe ndiro byango amakofa akabatanguye ngaho nyene umwana yawe nyene se yinjiye then yumvise mu cyumba ibintu bitameze neza tangwa avuga ati none why naza gushira amakosa kuri nyina birigwaye nubwo umva deja tous les jours umwana nubwo nyine bari mu makosa avant ko atahura nyina akiri muto nta mwana umwe muto atahura amakosa ya nyina byorosha atabanje kuyabwirwa ati burya mama wawe byagenze directement ahita abona ati papa wanje nyine nasinya natabiye mere nyine kunuko makofi ki kacha kama ahita ati nyata situnga abana b'abakobwa bo cyagati nanje urugo ngiye gutumbera rero bwabo nini nakura bizogenda kuri nyabone bwati sha ubunye mwino misuzuro naho babwira ngo shango niba bararongorwa kweri mu byo mbona mwizi ngo zino misi niba bararongorwa kandi mugaratse ko umva byatanguye kera agakurana nikamuvamo mubona ati mukogwa deja nyina nyina cyakura amubwira ati sha tinanje burya nkiri inkumi nikuri nari ndekeshejwe kwera uraba sinari nzi ko nanje byogenda uko hokorwa iki bon icyo kogwa kugira ngo uyu mwana avutse w'imyaka 8 w'umuhungu canke w'umukobwa ntibize indero twobaha twese muri rusangi si twega abakenyezi canke abagabo biraturaba icambere tuvuze hoho umuntu guhinduka directement ntigikunda ahubwo kwigaya cyambere twigaye uko si twese ndahamwera ndabaho deja tena mavuga ati problem aho ibyo unye nta shobora kuvuga ngo umugore ngo umugabo ngo iki bose hari nabuze ubona umwe cyahunda gacha hano rero biraturaba bisaba yuko tuvyirinda nyene cyane tubikore ku neza y'abana bacu ku neza y'imiryango yacu ejo hazoza mu mitwe tubategurire umwana ushobora kumutamutegurira ubuzima bwiza kubera ko ngufise amafaranga ariko ukamutegura mu mutwe ejo kugira ngo ashobore kuronka amafaranga urumva rero ikico dusabwa nuko ibyo dukokora byose ibyo twogira byose twirinde ko byafecta imiryango cyane abana bakiri bato uwo mwana aragenda agakorana iyo trauma ikazomwicira ivyiyumviro byo canke inzozi yarafise nziza zaje hazoza so abakunzi ba open mic bakora kwikana kino kiganiro nisije iri umukenyezi y'umugabo duhagurukiye rimwe kugwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abagabo kandi n'abagabo basigaye bakora violence n'abagabo urumva barazikorerwa cyane so nibaza ko ari nk'uruganda canke icivugo ni ibintu bizomara imisi 16 kuva itariki imwe kuva itariki imwe gushikana itariki 8 itariki imwe gushika itariki 8 concert kazobera kuri concert zobera kuri Centre Jeune Kamenge tuzoba turi kumwe n'abandi ba artiste ba Satbi Dramati Vishu Love Vanya Ice na jewe na Ndimwagi ubwo tuzatwashye kugira ngo tugerageze twigisha abo bantu biciye
mu byo dusanzwe dukora kuko twe turatanga message byoroshe kuruta nyene kwicara nko kuri kurabiyaga hari abantu bakunda akazi cyavuga ati ntihaba kanje guprofitiramo canda ndabikuramo rero barahawe ikaze cyane atumira n'abanyakamenge biwacu murazi ko dutegerezwa kwatsa fire ni muhira sinangira nakavuze azameze neza cyane so nibaze ko umugabo n'umugore barakora kwikana iganiro canke umusore n'umwana canke umusore n'inkumi nico kimwe n'abakobwa nibaze ko tubabwire bigaye mu byo bakora tubanze twigaye hama twirimbure twiyumviriye ku miryango y'iwacu tugwane n'akazuza k'abana tugwanye ico ni kiza ca violence cyane n'umudayimoni kubera ibibazo babikurana bica tubapoteja mu mutwe tubakingire kurana iyo ngeso yo kwiyumvira ibindi bintu so kandi ndagushimire cyane naye ndabashimiye gose ndabashimiye cyane abakozi ba Open Mic ntimuzusubire guponyanga ayo mabwiriza bazobikurikirana asante sana merci aussi